ibi byo kwa mutaha wihana kubera mwakrititse kubera mwagize ibi none kuki wagiye kuvyicaramo? Bibiri ivuga ngo bacokoranye ntibazorora ubwami bw'ijuru. Uragenda ukicara ngo nibo bavuga ngo je nkumviriza, ntaco naho uri kurumviriza bariko barakuroga, kuko nta yindi conversation bafise mu kanwa atari amakuru y'abandi. Nta kintu kimwe kiri serieux muganira canyu c'ukuri kwanyu, uravyumva? Ariko mutera inkuru zose zigisagara, mukazanariza, mukavuga waguze ikirato, waguze jipe, wagize gute, ariko kandi à la fin de la journée biragufasha gutera imbere? Yes or no? Nimba bitagufasha gutera imbere, genda mu bigufasha gutera imbere. Yesu ashimwe cyane. Niba kuko tutakubona kwirigara siho ndi, nturinda kuvuga vyinshi, nturinda kuvuga Imana yambwiye, kuko ntayo bazi, bo hava bayituka, kuko uravyumva, kuko ivyo uravyumva. No. Ariko kandi tugomba gushwazisa. Ndafise liberté yo guhitamwo ingene mbaho. Bantu b'Imana, ntihagire umuntu abaka liberté yo kubaho uko mukwiye kubaho. Se Imana ngo tugendere mu makode ya societe.